Uno munsi tuza kuvugana ijambo rivuga riti ntushavure. Kandi uko gushavura kwawe ntiwibaze ko kwavanye nawe nuko kwabaye umuvumo byavuye kuri sogokuru wawe cyangwa sogokuruza wawe cyangwa sogokuru wa sogokuru wa sogokuruza wawe. Hari impamvu bigutera ukumva gushavura. Hari abantu bashavura sana rero bagashavura bumva kumenga bafise isheriya yo gushavura, ariko batazi iyo byaje biva byavanye no muri kahise kabo. Singomba kuvuga ishavu nk'ishavu, ariko ngomba kuvuga ishavu nk'umuvumo ujana n'umuntu byamuvuyeko cyangwa byavuye kuri se cyangwa byavuye kuri ba sekuruza. Uzi ko umuvumo ushobora kuba wavanye kuri wewe, hari n'ikindi gihe umuvumo uzuzananye kuri so wawe, hari n'ikindi gihe umuvumo uzuzananye no kuri sogokuru wawe. Ukumva ubuzima urimwo atari bwo wategerezwa kuba urimwo, ukabura iyo byaje bizanana mugabo ukabona bibaye uko. Mu minsi iheze twarumvise abantu babiri bashavuriranye, umugore n'umugabo bariko bararaba match. Umwe yari umufana w'ekipe imwe, uwundi umufana w'iyindi ekipe. Ziraba ingorane kuko bamwe batsinzwe abandi barabazomeye ati ataramukubita cyamwiruka ati wende kwenda. Iryo ni ishavu. Uwundi mukobwa muri Amerika yari ko araraba televiziyo berekana ibintu atakunda, asangamo ibintu bitamushimishije, aca afata televiziyo ahagarara hejuru kuri etaje aterera hasi ati murabona. Iryo ni ishavu, kandi ishavu rigutera mu nyuma kuregreta, kwicuza. Amen, amen. Ishavu riratuma umuntu mu nyuma yicuza impamvu. Abandi batwenza nibo bavuze ngo kwicuza ngo iyo menya ngo ni intumbuzi y'ubujuju. Mugabo abizi Kirundi ndibaza mu ntumbuzi nta ntumbuzi y'ubujuju ibamo. Mugabo kwari kugira ngo babe bararyosha inkuru. Bwana sifiwe sana. Ishavu hari igihe rikuzako. Iyo banarinda umuntu ashavura uwo mwanya, iyo modoka yampfanye nari kwijugunya hanze, hamaje nkagenda yo igasigara nayijugunye hariya. Kubona ingene yancereje, kubona ingene kubona. Bana saidie sana. Hari abamama bazi gushavura, ashavuye sawa sawa fatakana kakubita ikofi rimwe ryamvako. Hari n'abapapa bazi gushavura, ashavuye sawa sawa uramucokoza ukamucokoza. Yashavuye sawa sawa agukubita ikofi cyangwa ingumu, n'uwo munsi agakwirukana iwanyu. Bwana tusaidie sana. Mose byamubereye uko nyene. Mose yari umunyeshavu kandi rikaze, kandi yashavuye sha. Umusomye mu gitabo cyo Kuvayo 2 ku murongo wa 11 kugeza ku 12. Kuvayo 11 na 12. Maze Mose amaze gukura, umunsi urizina agendera bene wabo, yitegereza ubugene batwazwa ituntu. Abona umunyegiputa akubita umuheburayo w'iwabo, yeraguza hirya no hino, maze abonye ko atawumubona yica uwo munyegiputa umuvyimba awuhisha mu musenyi. Sasa nitwama twatembereye dufate kuri umurundi, nta urigera ubona umurundi yakubise. Bwana sifiwe sana. Nigitangaza kubona umurundi akubitwa. Nimbura umunyekongo nigitangaza kubona umunyekongo akubitwa, ariko kubwishavu jiwe yumva ko uwo muntu akubise uwiwabo atomukubita gusa, ahubwo yoca. Ishavu ritera umuntu kumva yo kwica uwundi. Si cyo cyonyene, ishavu ritera umuntu
kumva ko nawe yo kwiyica. Sinzi ko murabona abantu biyishe. Hari undi munsi nariko ndagenda ahantu sanga umuntu yiyishe, yishize ku mugozi mu izosi, arapfa bien kandi bagira baje guhamba. Mbajije bambwira ngo nguzi uyu muntu impamvu yiyishe, ati yabana n'umudamu wiwe, ati rero sasa ntabwo bumvikana neza, ati agenda kumucura iwabo baramumwima, acavuga ati nanjye mu kubakomesha nzokwinigira iwanyu kugira ngo polisi izobafate mwebwe. Murumva iryo shavu? Bwana asifiwe sana. Hari abantu bashavura kugeza aho yumva ko yokwiha igihano cyo gupfa. Hari umuntu yumva ko yoshavura akumva ko yokubita abantu bose cyangwa yokwimuka akava mu karere kamwe akaja mu kandi kubwishavu gusa. Ntugashavure nibisanzwe. Bwana asifiwe sana. Hari umuntu afata ingingo ati je sinzorongogwa kubera ujya muhungu ya nyansi. Je ndazi umutama shaje atararongora, naramwegereye ndamubaza ati vie kwa nini ujyaoa? Aratwenga gusa ntaco yambwiye. Mugabo abandi barambwira ngo urazi ngo yigeze kuresha umugore ubwa mbere aramudota, ati mariage igirigere wa mugore aramudeseva arabivamo, aja kuresha ugira kabiri bigenda uko nyene, aje ugira gatatu bigenda uko nyene, acavuga ati ndabihevye sinzorongora kubwishavu. Sasa anakomesha nani? Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe tena. Uwo muvumo w'ishavu, ishavu riragukurikirana, kandi uko ufise ishavu nutasengegwa ngo ubohoke rizokoma riguta mu ngorane. Nta munsi numwe ishavu rikora ivyiza. Ijambo ry'Imana rivuga ati nushavura nurenze umunsi ugishavuye, tena hasira isikutendeshe dhambi. Amen. Satani arafise ubwenge usamaye, aragusamaza mu kanya isase, agagutuma wumviriza ibiri hanze kugira ngo numenye ibanga ryiwe, maze utangure kuzurishavuza mu buzima kubera utavyumvise neza. Mu rugo ibintu vyononekare. Abafise abagore n'abafise abagabo barabizi, umugabo ashavuye sawa sawa arahinduka. Barasifiwe sana. Uramuyobeka ko ari wa wundi yakubwiye ati chérie je t'aime, ati nyuma y'Imana ni wewe na wundi nkunda nkawe, akaguhindurira akazina ntabakikwita Chantale akasiga kwita Shasheri, Chantale chérie Shasheri. Amen. Nimba yao rayitwa Erike akaba afise umugore yitwa Nadine bakaca bita Ena, nabakikwita rya zina ryawe. Nimba ari umu Erike na Nadine murantunga bariho? Haleluya. Ukibagira ko ari wa wundi yavuze ka kajambo mwicaye kuyitanganyika muriko murafata agafana, akubwira ati mu buzima bwanje sinigeze nkunda nkuko ndagukunda wewe, hako opfa notuma mpfa, hako notuma hako mugabo wa mushavuje. Kera je narakunda kubaza utubazo twinshi. Undi munsi ndabaza abantu, mbaza umuntu umwe ni none we washavuye kugira ngo ishavu rikuvemwo ubigenza gute? Ati je namangenda kwitanganyika nkitegereza amazi cyane, ati ndayitegereje cyane ni ishavu rihera, ati ataruko nguma shavuye n'iminsi ngahe ishavu rikangumamo. Undi nambye ati je nja kuri robine nkugurura amazi, ati ndavyikunda shunguruka, ati ishavu rikacari. Undi nawe yambwiye ati je mbona cyasha utuziki tworoshe tw'Imana, ati kujya kuntu tworoha, ati shavu richarihera. Hiyo hasira yako isikusababishe unatenda dhambi. Bwana asifiwe sana. Nukubitana umwana ishavu uramwica. Bwana asifiwe sana. Hari kindi gihe
uvuga ati vrema nawe niho buragushavura nawe no urabona nka bijya bintu yangiriye urabona nta mpamvu nimwe utuma uvuga ayo majambo mabi urazi kwishavu kushobora kuvuga nabi kandi bikagukwegera urupfu umuntu yakubwiye nabi cyangwa yakugoreye nabi nawe kugira ngo wihagarare ko kacumwe ati sha takuonesha uku kwezi uraza kumbona ko je nkomeye urambona muri uko kwezi bakamurasira hariya mu ntuze warakuyora barasaidie sana wabivuganye iki Mose reka tumusome Mose kandi yarazi gushavura kuvayo 32 kuvayo 32 ku murongo wa 19 yarazi gushavura kandi buriya ntabwo byamuvuye ko byari bivuye kuri basekuruza biwe ndaza kubikwereka ntacyo kuvayo 32 ku murongo wa 19 32 ku murongo wa 19 nuko ashitse hafi yaho bashagaje abona ya masa n'abariko baratamba uburake bwa Mose buraziriringa ata hasi ivyo bisate yarafise mu ntoke abimenera mu mucamo w'uwo musozi. Imana idufashe cyane. Mandanye maze yabira iyo masa bakoze arayituririra arayisya ayigira ifu ayimemera ku mazi ayanywesha Abisirayeli. Abisirayeli bari abantu bazi gushavuzanya, nawe wari kubaguha ngo batware sinzi shavu ryawe rigera kumbure wari kubakubita ibimoko. Mose agiye kubonana n'Imana kugira ngo imuhe ivyandiko ibisate vy'amabwirizwa. Ba bantu batabagobera Aroni asigaye ati none ya Mana irihe? Mose ko atevye ubwo ntiyapfiriyeyo dukorere yindi Mana. Uzi abantu bagendanye n'Imana kuva muri Egiputa kugeza mu bugaragwa bakabasigaye bumva ko Imana boyikorera bonyene, bakibagira ukuntu yabatishije mu kiyaga gitukura, ukibagira wa munsi wari ushonje ingene yaguhaye indya, ukibagira kwa kundi wa munsi yaguhaye umugore aguha umugabo aguha umwana aguha abavyeyi, ukibagira ingene yakurinze wa munsi wagira ugira accident maze ukayihinduka. Babwira Aroni ati oya ntibikunda duhinde Imana dukorere yindi Mana. Aroni nawe agire ujuju avuga ati nivyo reka ndabakorera yindi Mana. Afata ababwira ati mukuri meta zanyu ku matwi mukure n'amashenete n'ibindi ndabakorera izindi Mana. Abakorera ikimasa acita ko ariyo Mana, ababwira ati nimugitambire ati ikinjo cyabakuye muri Egiputa. Mose Imana iramubwira ati Mose ati abantu bawe hariya ati bariko baratamba ni woraba babikoreye indi Mana, reka je ndabamare je ndabakureho. Mose yarafise ibisate Imana yiyandikiye ko yonyene na écriture yayo. Mose ageze muri aho abari bashagaje asanga koko bariko batambira ikimasa. Mbwira aho bari kuvyifatamo gute? Uzi ingene yabakuye muri Egiputa, uzi ingene habayeho utumiza 10 twose kugira ngo bave muri Egiputa, ingene bajabutse ikiyaga gitukura, ingene yagibaneshereza mu bihe bigoye maze bagatangura gutambira imasa. Mose kubwishavu afata bya bisate arabimenagura, afata cya kintuze ya cya kimasa arakijajagura, acha bifata bishira mu mazi. Bwana tusaidie sana. Acha babwira ati muranywa. Umbatara shavura cyane ati murabinywa murabona. Reka tubisome kandi nuko ashitse 32:19 kuva 32:19 nuko ashitse hafi yaho bashagaje abona ya masa n'abariko baratamba. Uburake bwa Mose, urumva bwa burake bwa Mose buraziriringa ata hasi ivyo bisate yarafise mu ntoke abimenera mu mucamo w'uwo musozi. Maze yabira iyo masa bakoze arayiturira arayisya ayigira ifu ayimemera mu mazi ayanywesha Abisirayeli.
mutakunywa. Kubw'ishavu, ishavu riragutera kuvuga ibyo utovuze, gukora ibyo utokoze. None kuyibanywesha byari bimaze iki? Akumva ko shavu ingene bataye Imana, akumva ati noba kubita sinzi ingene nogenza. Kubw'ishavu, Bwana tusaidie sana. Ishavu ryo gukoresha ibintu utaruzi ko ukora. Ishavu iratuma ugwana. Buriya nta muntu n'umwe agwana atashavuye. Uri ko muratwenga bujya mugatubwira tugwane, bakubita umuntu ukamukura amenyo, ugasubira ukamukura yandi menyo. Utashavuye. Ni shavu gate, urabona? Rusha kungaya jewe gumu. Bwana tusaidie sana. Ishavu rituma uvuga amajambo utovuze. Bwana tusaidie sana. Ishavu rituma wica. Ishavu rituma wiyahura. Ishavu rituma uheba kazi. Bwana tusaidie sana. Ati patron ashaka kunyita imbwa jewe. None kwisimbwa wabaye imbwa. Ara patron bigenza kuya ati wambwa we. Nakubwiye ikora ibi none ntabyo wakoze. Na turashaka kunyita imbwa ndi umugabo muzima jewe. Ndagahevye. Ukagaheba muhira nta karasiyo. Uko muhira mudama gakuraba ikijisho naho kamuraba ikijisho shavuga cyari dugu kamukubita ikofa. Urabona kunda nabati rigana ko ndagusabirasi. None uko niko basabirasi. Akana kaguciye Imana ati uno munsi ko niriwe muhira murabona kunti Imana iko hari umwigisha yanyigishije. Twamenya ko umugabo we yamukubise. Tugabanyeshure twiga muri primaire ico gihe. Hari mu wa gatatu. Baje bamukubise twarabimenya. Kuko uwo munsi nta mwana yavuga. Waba ukubiswe bigakomera. Ukibaza none ko uno munsi madame yashavuye cyane. Aba banyi bakacavuga ati umugabo we yamukubise. Sasa ishavu akacari marira. Umumama yakubiswe n'umugabo cyangwa arondera umugabo urazi ingene abigenza agenza gute akubita abana umugabo ari muhira kabona umumama atangiye kuzakubita utwana we uri umugabo ucuva impande ngaho ca urondera uyitabe telefone utitavye telefone hakubitwa umwana harondegwa cyangwa ukabona se umwana atangiye kubita kana kubita ngene we mwenga ntiwarezwe ndaba nkuko nyoko ndaba niona nyaba hakubitwa umwana haba harondegwa kugira ngo agushavuze ko barazi bose ko gushavura nakantu kakariyo gacanira ibintu bica bikemuka. Urazi umuntu agututse ntaca kugize aragututse na rukoba gukuyeko mugabo arakantu akinjiza mu mutwe ugashanga shigwa ukumva nawo wo mutuka cyangwa wo mukubita cyangwa wo gira ikintu kindi ukavuga ati kuva no munsi singisubiye kukurira Minerval. Undi muntu narinzi uwo mupapa yanse kurihira umwana wiwe ishure kubera umunsi umwe yabyutse mu gitondo asanga umwana wiwe yari igiporo ciwe. Sasa ziba ingorane uwo papa yarashavuye cyane kubona bamuririye igiporo. Sasa cabwira uwo mwana wiwe yiga Bukavu ati kuva uno munsi sinzosubira kuguhita ikikujana Bukavu na Minerval uriga ngaho utashaka ureke. Urabona kundira igiporo. Ibyo bivanye niki? Umwana sinzi byakurikiye mbwo arashaka guheba amashure ubuzima bwe bugahinduka bivanye n'ishavu byase wiwe. Ikindi gihe rero dusome mu guharura 200. Ikindi gihe Mose akubita igitandara kabiri kandi Imana itamubwiye no kugikubita. Yamubwiye ati cangaho gusa igitandara kiraza kuvamo amazi. Naho tutohasoma murazi iyo nkuru. Muraza gusoma mugeze muhira ni guharura 200 ku murongo wa 10 kugeza ku 11. Amen. Amen. Imana imubwira bari bageze ahantu babura amazi.
Imana iramubwira Mose. Mose ahitakambiye abantu barize bakomye induru. Imana imubwira ati genda utwaye iyo nkoni maze uce ngaho hafi ico gitandara maze kica kivamo amazi. Mose afata inkoni agezeho kubwishavu amubwira ati iyo ni Imana ki yaje kutwicira hano. Uraza abantu ari benshi ngene babidoga. Atarashavura afata akubita inkoni asura kandi aranayikubita. Bwana tusaidie sana. Kubwishavu. None Mose iryo shavu yarikuye he? Kandi mwibuke ko kubwishavu aho ari Imana yamubwiye. Uzi Imana yamubwiye? Yamubwiye ati Mose ndakurahiye ntuzogera muri ca gihugu nagusezerana. Bitewe niki? Ni shavu. Mose yari yakoze neza. Nta muntu Imana yishimira nka Mose. Uzi ko Mose yarageze ku rwego rwo guhanura Imana. Igihe Imana imubwira ati Mose jengira nkure y'abantu bose maze ndakugire wowe bihanga rindi. Mose abwira Imana ati Imana vraiment arayihanura abantu bazokuvuga nabi, bazovuga ko byakunaniye kubashikana mu gihugu wabasezeraniye. Imana ivuga ati tena sha Bwana sipesa. Urumva ugo rwego yaragezeko mugabo kubwishavu Imana iramubwira naho uri Mose ntugerayo. N'umuvyimba wiwe nta muntu numwe yamuhambe. Ni Imana yamwihambiye ko yaramukunda mugabo kubwishavu. Mose uko yashavuye uko yakoze ivy'Imana itamubwiye Imana yumva birayibabaje kubwishavu rya Mose. Mose ntiyamenye ibanga hakuja wasiri hiyo. Iyo amenye iryo banga yari kuja muri deliverance bakamusengera. Itanguriro 49 umenye iryo shavu aho yarikuye Mose. Itanguriro 49 ku murongo wa 5. 49:5 kugeza kundi havuga hati Simeoni na Lewi baravukana. Ibigwanishwa byabo nivyicanyi bakoresha ku manyama. Mushaha wanje ntukaje mu nama zabo, mutima wanje ntugafatanye n'ikoraniro ryabo, kuko uburake bwabo bwabateye kwica abantu bagatema n'ibitsi by'inka kugira ngo bimare ishavu. Usomye kuvayo rero 2 ku murongo wa mbere, kuvayo 2 ku murongo wa mbere twabonye ninde nande? Lewi nande? 2 ku murongo wa mbere ati umuntu wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wo mu Balewi nyene. Uwo mugore asaminda abyara umuhungu maze abonye uwo mwana ko ari mwiza aramunyegeza kumara amezi 3 atagishoboye kumuhisha. Yabira agatebo kajishwe mu nkorogoto agahoma kaburimbi n'ishishi ashiramo uwo mwana agashira mu rufunzo mu munyika kuruzi. Mushikiwe aramwitangura ngo arabe ico yoba. Maze umukobwa wa Farao amanuka kwiyuhagira mu ruzi. Incoreke ziwe zigendagenda ku nkombe y'uruzi abona kagatebo mu rufunzo atuma incoreke yiwe kukazana. Uyo mwana muramuzi? Bwana siwe sana. Yari umwana wande w'umulewi n'umulewi kazi. Akunango muhasome neza. Umuntu wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wo mu Balewi nyene. Sawa? Bavyarane hama uwo muryango wa Balewi se yari yabavumye gute? Tubisure mu hahandi 49:5. Simeoni na Lewi aha yari Yakobo yari kwabarira abana biwe, bamwe yarabahezagira abandi akabavuma. Lewi na Yakobo Lewi na Simeoni yabavumye umuvumo w'ishavu. Iryo shavu yavumye basekuruza biwe niwo wakurikiranye Mose kugeza umubuza gushikira yategeza kuza. Niho dusoma kuri 5 Simeoni na Lewi baravukana. Ibigwanishwa byabo ni ivyicani. Uribuka ko Mose yaciye yica wa muntu. Bakoresha ku manyama. Yamwicishije amanyama. Mushaha wanje ntukaje mu nama zabo, mutima wanje ntugafatanye n'ikoraniro ryabo,
kuko uburake bwabo bwateye kwica abantu. Nukuvuga ko ishavu rya Mose ni ryari jejo ryari ryavuye kuri basekuruza, kuri sekuruza na sekuruza yitwa Lewi. Se yari umulewi na nyina yari umulewi. Sasa hari umuvumo wavumwe Lewi. Bwana tusaidie sana. Uwo muvumo ni ngombwa umukurikirane. Muzi ko Imana twasomye mu isezerano rya kera ko Imana ishobora guhora abana ibiga bitano bya base kugeza kurunganwe rwa kangahe. Bwana tusaidie sana. Icyo abantu batazi, hari imivumo igukurikirana utazi, atari uko yakuvuye ko mugabo byavanye na basokuruza bawe. Uravye mu miryango iwanyu hari ikintu usanga cyama cyabaye iwanyu, fata umwanya uza tugusengere uboho. Hari ishavu riri muri wowe utazi yo ryaje riva, ukibaza ko rivanye nawe, kumbe ryavuye kuri papa wawe. Wasuzuma neza papa wawe ugasanga yarashavuye kugezaho yirukana mama wawe, yarashavuye uwundi munsi kugezaho sogokuru wawe yarashavuye kugezaho arongora umugore agira gatanu. Ubwishavu abonye mama wiwe amukoreye ikosa akumva umenga arashavuye, tumazana n'uwundi wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu. Hari byakurikiranye ugasanga mu muryango iwanyu nta n'umuntu n'umwe yiga yarongogwa. Urongowe yahukana amezi abiri ari ku mugabo. Abandi nabo gasanga misi yose bama bapfuye abagabo babo bama bapfuye. Bwana usaidie sana. Ugasanga mu miryango wanyu nta muntu n'umwe yigeze kurongogwa munsi y'imyaka 40. Byarabaye mu buzima muri wewe cyangwa iwanyu nuko bimeze. Iwanyu papa wawe kugira ngo amujane mama wawe yarabeshe, amubesha ko afise inzu nziza i Bujumbura, kumbe arapanze. Nawe kumbe papa wiwe nawe mu gutwara mama wiwe nawe nyene yamubeshe, amubesha ko ari umurundi, kumbe n'umunyangola. Kumbe na sekuru wiwe nawe yarabeshe, mu gutwara ujya mu kenyezi wiwe yaramubeshe, amubwira amajambo atabayemo. Wasuzuma mu muryango wanyu ugasanga ikinyoma cyawe aho cyavuye ni cyakuvuye ko mugabo cyavuye kuri sokuruza wawe. Kandi nutasengerwa ngo ubohoke, n'umwana wawe azobeshwaho n'ikinyoma, n'umuzukuru wawe n'ikinyoma. Muzogira ka association k'abanyabinyoma, association ikinyoma.com cyangwa ikinyoma star cyangwa ikinyoma fc cyangwa ikinyoma.org. Bwana tusaidie sana. Ni ngombwa usengegwe kugira ngo ya mivumo yagukurikirana kuri sokuruza wawe. Tutasengegwa kuzopama wavukiye muka, simvuga Kamenge cyangwa Kanyosha cyangwa ka ukurira muri ka, wiga muri ka, kwisoko ni muri, kurusengero ni muri, urongora umunya, muvyara umunya, ugwaye bakuvurira muka, kandi witeze gupfira mu, kandi bazoguhambe mu, kuko na so wawe niho yakuriye, niho yapfiriye, na sogokuruza wawe, na sogokuruza babu, si ubadilishe bwana. Wavukiye mu Kamenge, tumukurira mu Kukanga basi, ucuja kwiga mu Kanyosha, ucurongora umunyakayanza basi. Iyo kabasi gumeho mugabo ibikurikira bihinduke. Ugwaye ugwarire mu, urongoye urongora umunya, ipa kuhindu. Impamvu dahindura ni iyihe? Nuko na papa wawe ntabwo yigeze ahindura. Uri mubajije usanga aho yavukiye niho yakuriye, yarongoye uwaho, avyarabaho, bigiraho nyene, bagwariraho nyene, ku rusengero naho nyene, ku isoko naho nyene, ubuzima bwiwe naho nyene.
nawe rero ukatugomba ko aho wavukiye abari ukurira abari huba ni urira ni ujyama ni uruhukira etude naho nyene ku ishure naho nyene ugomba kuzorongorwa n'umunyaho nyene uzopfira aho nyene baguhamba aho nyene bari kuvuga amateka yawe byose naho ukibaza ngo nibisanzwe mi quartier yangu mimi naipendaka sana bandugu mimi siwezi toka mai quartier yangu nacho si wewe ni baba yako wewe ubukorera abandi papa wawe nawe yakorera se nawe sokuru wawe yakorera na muntu numwe muri famiye yanyu yigeze yigira n'akagambi n'agatonya atume yigira ka projet ko kudandaza basamavoka yumve ko yikoreye wenyene basi canke amatomate umva ati vraiment je nanje ndakoze umugambi wanje mugakora papa we yakoreye abandi nawe wumva umenga wokorera abandi n'umwana wawe uriko uramwigisha ati mwana ni wiguheze uzorondera akazi tumumubwira ati ni wiguheze uzotanga akazi kubera iki bitohinduka uzumva abantu ngo n'umuga wa famiye iyo n'umuvumo kubera ko utohindura ngo jewe papa wanje yari umukordonier buriya nabo bavukana bose n'abakordonier ati naje vraiment cordonnier sishobora kuyihemukira ati n'umwana wanje ndiko ndamwigisha cordonnier ukibaza ngo nuko wabikunze ariko hari umuvumo ngawe suko bukordonier ko barakazi kabi nuko udahindura ngo wavanse utera imbere bwana sifiwe sana kandi buriya abamama imana ibahezagire mugare abandi bamama nabo babigisha abana nabi babigisha ko batazokwigera bashobora kuko na papa wabo ntacyo yigeze ashobora umwana ageze muri 6e utumubwiye ati sha erega uruzi rujaho urundi ruca erega na papa wawe buriya ntiyarengeje 6e ati tumuherekera ingonda kwereka ahantu uzurarima ibijumbu hariya bwana tusaidie sana umwana agerageje kwinanata amubwiye ati rega ntabyo woshobora ukamuca umuti oya nimba se yagarukiye muri 6e reka we basatumashikira muri agera kukiriye muri 8e basi kugira nuwazo vyarashika base muri 10e bwana tusaidie sana ariko ngomba nimba papa wawe yagarukiye 6e kweri kutokwiga doktora imana ninduza abantu nka kujya baduga ku ma escalier never uba kuri escalier ya mbere ukadoga kuri escalier ya senkani bivana n'ingene uyemera ni nuhakane wumve kuhakanye ishavu muri wewe ujanse kandi urihakanye gose bwana tusaidie sana nima javanye na papa wawe urihakane iryo ni jambo rya mbere uve guhakana ikigira kabiri tugusengera ubuhoke amen atari ukutwana uzotumwa mara ututurirana mwarumvise umuntu yaturiye umwana wiwe ngo yivye 400 francs umwana wawe ukamuturira iryo si shavu haje uwo mwegera muza muramenyera kubaza abantu kahise kabo ni wamwegera uzosanga nase yaturiye mutonya wiwe canke mukuru we kuko zabwiye ati abana no kubaturira igana papa yaramuturiye mutonya wanje yari yigeze kwiba bora tusaidie sana hari bindi bintu utamenye iyo byaje biva mugabo byaje biva muri kahise kawe ariko kuva no munsi ndagomba ko tubihakana nuravyumva ngomba kuno munsi tubihakana iyo mivumo tureyanse mu izina iyo mivumo tureyanse mu izina mama wawe yadandaza ibijumbu wewe udandaza ibijumbu by'amafiriti warahinduye kuico gihe mama wawe n'amafiriti bari bwatangure kuza barayagira wocuza udandaza udufiriti mama wawe wewe yararima ibijumbu mama wiwe yahora akoresha imivyuka nambara ibiki hariya kahise kanyu n'ibijumbu kugeza ku muzukuru bihakane mu izina rya Yesu vuga ati ndavyanse papa wawe uzi ko atizi sogokuru wawe niyizi sogokuruza wawe niyizi sasa nawe mu wa kabiri wa primaire watanguye kuyobegwa batangiye kwemeza ko erega ntangorane erega papa wawe urazi ko atize nibona ko yubatse
kandi utangiye kuvyumva ati erega n'ubundi narifise amashuri menshi deuxième honoresi ati narifise amashuri. Bihakane mu izina rya Yesu. Nubwo papa watize wowe urashaka guheza amashuri na kaminuza ukayiheza ukaminuza, nitupfa kwemera byose ngo bitujeko. Na wanga kwinyoni zimuca hejuru ariko niwo kwemera ko zariki wawe mu mutwe, kubera iki zigira icica mu mutwe wawe. Niwe hari imishatsi yawe nibyo biti ibonye yoja gushira mimi. Bwana tusaidie sana. Ngira ndagusenge. Ubwa mbere tugomba twinjire mu masengesho yo guhakana. Amen. Guhakana ukavuga ati je ndanse imivumo yaciye kuri papa, imivumo yaciye kuri mama, imivumo yaciye kuri bamudogo n'abantu uzenya. Papa wa mugutwara mama wawe yamuteye inda baramumuzirira. Sogokuru wawe nuko nyene yateye inda baramumuzirira. Sogokuruza wawe ntiyarinze gutera inda yaramutoye aramuterura mutahana. Ibyo nyo biri mu buzima bwa mukuru wawe nuko nyene. Mama wawe yagutwaye igitwarire, sekuru nyina wiwe yamutwaye igitwarire, gutyo nawe ugira utware igitwarire canke nawe watwaye igitwarire. Kubera iki biguma bigukurikirana kwa nini? Bihakane mu izina rya Yesu. Umaze kwinjira amasengesho yo guhakana, nanje nshaka gusengera amasengesho yo kubuhuka. Haleluya, haleluya. Nshaka gusengera amasengesho yo kubuhuka. Abanyamuziki nibaze badufashe. Winjira amasengesho yo guhakana bavuze cyane kugira ngo usenge uhakana ukoma induru, uvuga ati Imana ndavyanse, ubidondagure ibyo byose byakugiyeko. N'iryo shavu rero sasa uno muzi n'iryo tuvuze, iryo shavu rizova ari kubuza byinshi inshuti yanyu, kubera abadodo yantu baranga kukugururira ngusaba ijambo ucuvuga ati bajya barishima nari ngiye kubasaba akazi none ndabihevye, unabakomesha. Haguruka dusenge. Bigira ora ati ndahakanye ndavyanse mu izina rya Yesu. Injira masengesho katika jina la Yesu Kristo. Ndanse umuvumo. Tangura gusenga, senga n'inkomezi nyinshi, senga n'ijwi rirenga. Ugira ora ati ndanse ndavyanse, ndanse umuvumo ko nkurikirana jewe. Je sindi umuvumo ariko ndi umugisha, ndavyanse. Turanse uwo muvumo mu izina rya Yesu. Turawakanye mu izina rya Yesu. Ndawanse mu izina rya Yesu. Kahise nikankurikirane ariko ngomba nkurikirane na kazoza. Ibyo neguriye n'ibyo vyiza, ubugombe bwawe aribwo bushikako. Ndavyanse mu izina rya Yesu. Umuntu yumva ko afise umuvumo, uwo muvumo w'ishavu ashira gutoke hejuru ndamusengere. Reka dusenge. Uri Imana ihambaye kandi ikomeye. Urashaka gukura umuvumo mu bantu, maze ahari umuvumo hakahinduka umugisha. Iryo shavu ribarimwo ndagomba ko bihinduka mu izina rya Yesu. Ubuzima bwabo bube bushasha, ibya kera bihinduke bibe bishasha mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Ubushobozi buhambaye, ubushobozi bukomeye, reka Mana wigaragaze nk'Imana. Reka iryo shavu ribavemo, kuva uno munsi bihinduke bibe bishasha. Umunezero wawe ubuzure, umunezero wawe ubabemwo, umunezero wawe ube mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Niwigaragaza nk'Imana, niwigaragaza nk'Imana. Reka icyubahiro cyawe kigaragare hano. Ngomba ndagusengere kandi ndagusengera kuzigamwa. Imana ikuzigame, ntuzusubire kandi kwinjira muri iryo shavu.
ishavu rirashobora gutuma ujya gusambana utagomba kubigira. Ishavu rirashobora gutuma ujya mu bintu byinshi utogiyemo. Reka ndagusabira inkomezi Imana igushoboze. Mwami Imana urashoboye. Ndagusabye Imana uzigama abantu bawe. Satani arazi gutega imitego, ategera mu ishavu kugira ngo umuntu aje kure yawe, kugira ngo umuntu nazoshike mu masezerano yiwe. Mu kibanza c'imivumo tugomba imigisha, mu kibanza cyo gushavura haboneke kunezerwa. Mu izina rya Yesu, kuva uno munsi ababanyi bamenye ko yahindutse, imiryango imenye ko bayahindutse, abo bakorana bamenye ko yahindutse. Bya bindi byaboneka ko ari umuvumo, bya bindi byaboneka ko ari ishavu rirenze, Mana bihinduke bimere neza.